Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ka makuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka ku biriko biravugwa cane cane mu gisata ca politike be n'ibindi bisata bitandukanye, gusa kandi none tukaza kugaruka ku biriko biravugwa hariya hirya Igitega mw'ibaro rikuru rya Gitega ahapfungiwe Generali Arengiyome Bunyoni. Ni mugihe mu minsi iheze hari kugenekerezo ya 21 ukwezi kw'icenda uyu mwaka w'2025 aribwo amakuru yagiye habona ko amagara ya Generali Bunyoni yoba atifashe neza mu gihe atariko aremererwa kwivuza. Bikavugwa yuko iyo ari ingingo yafatiwe mu nama ikomeye cyane yabereye mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare, aho bamwe mu bagenerali banse ko Bunyoni yoronswa ivy'ubuvuzi. Umwe ati agapfa kaburiwe n'impongo. Uyu mubazi cyane politike ya CNDD-FDD yatubwiye ati hari ijambo Mutama yakunda kubwira bamwegereye ati igihugu ntigitwarirwa aho mwebwe mwibaza ko gitwarirwa. Yatubwiye ko itazanano muti rero ibi biraza guhura n'isina rya Arengiyome Bunyoni gute, vyose muraza kuvyumviriza muri ano makuru. Yatubwiye ko itazanano rya Mutama kuva muri Paripehutu gushika muri FDD ryamanye El Haji Hussein Rajabu wenyene bivuye ku butwari bwiwe bwavuyemwo ico cubahiro co kutamuvuga mwizina. Benshi bakibuka ko mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka w'2020 Arengiyome Bunyoni bamutazira Mutama de, mu gihe Mutama wa mbere yari Petero Nkurunziza. Ngo kuva muri Paripehutu yamanye amabanga y'umunyamabanga mukuru w'umuhari gushika muri CNDD-FDD mu maso y'abatabizi bibwira ko ari wari munsi y'izindi ndongozi ihibambewe ivyumviro bikomeye n'ingingo zidasanzwe vyava iwe, ariko ku nyungu z'umuhari yamye yanka kuja ku burongozi bw'iyo mihari kugira idini giyewa cyangwa se Islamu nirihave riba iturufu ryakoreshwa n'abansi b'iyo mihari. Ubona ko mu Burundi na henshi kw'isi iryo dini ryagiye rirasigurwa mu ishusho ribi kubw'ibiharuro vy'indongozi zikomeye zo mw'isi. Uwo akaba ari Hussein Rajabu, nk'uwahoze mu ndongozi za Paripehutu mu mwaka w'1995 inyuma y'ubwicanyi bwabaye kuri kaminuza y'u Burundi. Mutama vyaramworoheye kwakira muri FDD umugwi w'abaparipehutu FNL bo kwa Misigaro Donatien warurongowe na Arengiyome Bunyoni, Code Furwani Yombare hamwe na Arengiyome Nabindika. Iryo shami ryahoze ritazigwa bande arume kuko wafatwa nk'umuhari w'abasuma bibisha inkoho. Abo bandi babiri aribo Niyombare na Nabindika vyarabakundiye kuja mu bandi bakarongorwa mu bandi, ariko ngo Bunyoni yagumye ashaka kuja mu nzego zo hejuru kandi muri FDD kenshi bisunga uburambo maze muri uwo muhari kugira bakugirira icizere. Ngo Bunyoni rero amaze gusanga ubufata ingingo nka zose z'umuhari ari Mutama, nawe yaciye yaduka yitazira kari Mutama wa kabiri havuye Hussein Rajabu. Kubwa Bunyoni yabona ko akwiye kubicegera cha Hussein Rajabu kuko nawe yaje afise umuhari arongoye uje kunganira CNDD-FDD. Bikavuga ko yari afise intwaza ngabo yari yarabujije kugira uwundi zumviye atariwe. Ngo bari ibitero vyakozwe ku izina rya CNDD-FDD ariko bikozwe n'akagwe kayoboka Bunyoni, bikaba vyagiye bicafuza uwo muhari. Ivyo ngo vyarashavuje izindi ndongozi kugezaho hari abipfuje kuvavanura na Bunyoni akajana n'abamuyoboka, ariko Mutama aragerageza gusukamwo mabisi mu kwereka abandi ko bivanye n'inguvu umwansi yari afise kwigabura vyari kugira ingaruka mbi zikomeye ku muhari CNDD-FDD na rirya bari mu bihe bitoroshe vy'urugamba. Amakuru akavuga ko hari ingingo Mutama yafata Bunyoni n'akagwi kiwe ntibazemere canke bakazine bagura yitwaje ko atagishijwe inama nka Mutama wa kabiri. Isoko ryacu ryatanze akarorero riti harigeze kuba ibitero bikomeye, bamwe barahasiga ubuzima abandi barahakomerekera. Mu ntwaza ngabo zakomeretse harimwo Reverend Ndikuriyo kuri baramutswe umugambwe CNDD-FDD n'abandi batatu. Ngo baragerageje kuvurirwa aho twari biranka kugeza aho Mutama ategura amayira kugira baje kuvurirwa mu gihugu ca Kenya, uko abagwanyi vyari vyoroshe kugendagenda mu karere kuko ubutegetsi bwari buhafise amaso n'amatwi. Abananya avuga ko bamaze kugaruka ku rubuga rw'intambara ivyo kuja ku rubuga ntivyari bicoroshe, ariko mu bwenga bwinshi bose Mutama yarabadugirije rimwe amapete baja kuri koroneri, ryari ipete ryo hejuru na Bunyoni n'abandi niryo bariko.
kugira ntibihebure ko ivyabo biheze. Benshi bariko kandi n'ijambo Reverend Ndikuriyo yashikirije avuga ingene yarasiwe ku rugamba Imana igakinga nawe bwiwe yarazi ko yapfuye. Aho rero ngo Bunyoni ntiyihanganye, iyo ngingo yari nebaguye kugezaho ashinyagurira abo bari bakomeretse abwira ko iyo ngingo yarajaba izohindura kuko nibashika mu gihugu ivyo bimuga bitazoshobora kuja mu bandi. Ngo ayo majambo rwose yarashatse gucanisha abagwanyi ariko n'ubundi Mutama arayahoyahoya. Abavuga ku nyifato mbi ya Arengiyome Bunyoni sibaki kuko twararonse n'indi ntahe y'umwe mu bashoferi bagendesha umwe mu ntwazanga bikomeye yahoze ikorera mu biro vy'umukuru w'igihugu yatubwiye ati mu ntango z'ikiringo ca gatatu canya kwigendera Petero Nkurunziza hariho inama yabaye ku muhana w'umwe mu bajenerali bakomeye mu gihugu. Iyo nama yarimwo ibihanganke nka vyose bikomoka muri CNDD-FDD. Bunyoni yari namuye n'imvugo y'agasuzugura twengana agahema avuga ati ehe ndabira aba bagabo ingene basawo mengo muracari mw'ishamba ko mwebwe amafaranga atabafata, ngo yabereka ko asa n'amafaranga bivuye ku kuntu yahinduye ibara ry'urukoba. Hari amakuru twanonse avuga ko Bunyoni yahatswe kugandagurwa nabo bagendanye mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ico gihe ngo yagiraje mu gihugu c'Ubushinwa yari guhabwa icayi kirimwo isumu. Yatabawe na Mutama yamamagaye akamubuza ngo ntihagire ikintu na kimwe azokwihereza agihawe mu ndege. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 ho harateguwe kandi ngo umugambi wo kwica Arengiyome Bunyoni nk'ukundi uko nanone ngo hari umwe mu batumye intumwa zisaba Bunyoni kwicungera mu kurindira kicuka gisubira kuba ciza. Bunyoni ngico gihe yari kwicwa urupfu rwe rukaza rukurikira urwa Adolphe Nshimirimana. Niho rero ico gihe yatangura kugendera mu biduga bitamenywa n'amasasi brende. Ico cuka kibi kikaba cari cavuye ku majambo mabi Bunyoni yavugiye mu nama yari yahuje ibihangange mu ntara ya Karusi yo mu mwaka w'ibihumbi 2014 biga kubijanye nuko Nkurunziza yobandanye ikiringo ca gatatu canke akagarukira kuri 2 gusa. Gico gihe rero Bunyoni yarasavye bagenzi we ngo bamwemerere abari we yitoza mu kibanza cyo mukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2015. Bagenzi we baranka kuko batamwizera ko ahashitse yoguma yumva impanuro za systeme ariho nawe yafatwa n'agashava kavuga ibibakomeretsa. Isoko ryacu ryatubwiye ko ico gihe Bunyoni yahawe amafaranga menshi cyane y'amadolari kugira yemere ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ayo akaba yari ayongera kuyo yari yahawe we na Adolphe Nshimirimana batazira Rekarebase ngo canke muremure kugira bemere ivyo systeme yabasaba ivyo kuva mu bibanza barimwo. Bunyoni mu bushikiranganje bw'umutekano Nshimirimana nawe mwiperereza kugira hategurwe isoka rya Hussein Rajab hicaye abizewe neza nka Gabriel Nizigama batazira tibiya mu bushikiranganje bw'umutekano hamwe na Godefroid niyo mbare mwiperereza nayo Gacibwenge Ponsier na Prime Niyongabo mu gisirikare bikaba vyari biteguwe neza. Icagiye kunyura vyose rero niyemezwa rya Varisito Ndayishimiye kari wazoba umukandida wa CNDD-FDD. Bunyoni yoba yarashavuzwe n'iyo ngingo bimwe bidasanzwe. Kubw'isoko ryacu ngo Bunyoni yoba yaratumye intumwa kwa Hussein Rajab ko yosaba ibindi bihangange bikamuha nawe amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ngo rero ico gihe baramwishiye kadashobora kuvuguruza ingingo ya systeme yose nk'uko vyabaye mu ikoraniro rya nyuma ry'umari FDD ryabereye imakamba kwigenekerezo ya 2025 umwaka w'ibihumbi 2002 aho bagena Nkurunziza kurongora umuhari. Ariko Ngoromeo yaciye amwemerera ko ashobora kuvugana n'abandi bakaraba uko bamuha ikindi kibanza naco kidasanzwe kandi kizoba gifise ububasha bukomeye mu gihugu. Umushikiranganje wa mbere niho rero Bunyoni yoba yaratukiye neva ko atazi kuvuga ari nka vuvuzera ko kubaje imbere nk'umukuru w'igihugu ari igitutsi. Ngo ubushikiranganje bwa mbere Bunyoni ntiyabushimye kuko we indoto yiwe yari yo kuba umukuru w'igihugu kuko ngo nico kibanza yabona gihuye n'itunga afise n'igihagararo ciwe. Niho muri systeme rero baca batangura kumugabisha ko atoba nk'amaconcu umwami wamuhaye vyinshi kurusha abandi ariko ntashima gashaka no kumwaka intebe y'umwami. Amakuru akavuga ko Reverend Ndikuriyo yari mu bantu banse cyane rwose Bunyoni bivuye ku bitutsi yamututse agikomereka ku rugamba, ndetse Reverend Ndikuriyo akaba yari yamyaje mu ruhande rw'abashaka kwikura ko Bunyoni ngo ariko akaba ari nawe yagaruka agahumuza bagenzi bivuye ku mpanuro yoba yahawe na Hussein Rajab kuko Reverend Ndikuriyo ngo yoba ari mu bantu buba cyane rwose Romeo cyane bivuye ku kuntu we na bagenzi we yabitwararitse mu gihe bakomereka ku rugamba akabavuza ku buryo bwinshi agakurikirana umutekano wabo muri Kenya kugira ntihagire ubagirira nabi nk'abagwanyi.
Bikanavuga kandi ko ari ubutumwa Reverend Ndikure yahaye Bunyoni abavugira mu birori vy'umugambwe CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2021, aho yagize ati nimwibaze umuntu agendanirwa n'imiduga irenga 10 yaronse uburusho butagira uko bungana yabihawe na systeme bwaca akavuga ko ivyo bintu vyacu bitamuraba ngo burya arashobora kuburiramwo vyose. Ubu ngo bwari ubutumwa bwo kugabisha Bunyoni ko adasubije amero mwisahe bishobora kumukomerana. Ku ruhande rwiwe nawe ntiyicaye ngo Bunyoni yaciye amera nk'uyonkoye kuri systeme ya CNDD-FDD aca atangura kwegeranya abayoboke biwe bamugumye inyuma kuva muri Paripehutu bakaguma bamuyoboka muri FDD bakaguma inyuma yiwe n'igihe bashikiye mu gihugu harimwo indongozi harimwo Desire Amahoro n'izindi ntwazangabo. Aba rero ngo yarabakoresheje inama idasanzwe babwira ko batazosubira kwizera umuntu n'umwe muri CNDD-FDD kandi ubwe wagiye kubaha amategeko y'igikorwa bimirije. Umwe mu bitavye iyo nama akaba umukozi w'iperereza akomeye yakoranye cyane na Desire Amahoro niwe yahavuye yibiribanga bamwe mu bakomeye cyane bo muri systeme kuko ngo asanzwe ari mu batumwa ahadasanzwe kuraba ibyakorerwa ngo niwe rero yajanye amakuru y'ivyemezo bidasanzwe vy'ivyakorerwa Kiribahondezi amashusho n'amasanamu ibimenyetso ngo beretse Petero Karaveri Mbonimpa akumigwa igihe yari mu mpimba. Uwo mukozi w'iperereza ngo yegereye Bunyoni yabwiye Rajab ko Bunyoni yari karategura gutembagaza ubutegetsi yakoresheje uburyo bwiwe mu gutanga amafaranga agura intwazangabo zizobimufashamwo nk'uko yabonye bikorwa. Abandi nabo abemerera kazo basubiza ijambo nk'iryo bahoranye kuri Nkuru Nziza. Uwo mukozi w'iperereza acatanga n'urutonde rw'abamaze kuja muri uwo mugambi. Aho rero systeme ntiyatevye kuburira abayo niko guca rero habihindagurika ry'inzego mu bisata bitandukanye. Ukubanguranya izi mpande zibiri u Rwanda yishimiye n'urwa Bunyoni ngo ntivyoroheye abo muri systeme. Inkuru yuko Bunyoni yashatse gutembagaza ubutegetsi maze kumenyekana muri Cercle de Généraux hari abaciye bashaka kubikamisha mu gutegura kumugandagura kuko bari bazi ko Mutama ashobora kutavyemera. Hari ubundi Mutama amakuru arayamenya niho rero hategurwa umugambi wo guhungisha Bunyoni. Ngo bwa mbere yabifashe nk'iterabwoba ariko abonye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo bwiwe Bunyoni ngo aciye abona ko bikomeye aremera guhunga. Kumwe vyama vyakozwe no ku bandi benshi ngo mu nkuru twagiye tubarageza ko ivyarwasa na Sinduhije ngo n'ubundi Bunyoni yarahawe amabwiriza yuko aza kuva ku muhani we baramubwira haca naho aruhukira. Ivyo byose rero vyakogwa na Prime Niyongabo. Ngigituma Mutama yahisemwo Ngabo nuko atagikorwa kinini nk'ico cyo kwica Bunyoni cokogwa Prime atarimwo kandi Prime nawe akaba atari kurenga kuvyo kuryo yaze na Mutama. Ngo rero nk'umuntu wakagagazo nishigwa rimenetse Bunyoni amaze kubona ko yageze kure hasigaye kujabukanwa urube rw'igihugu bivugwa ko hari igihugu kimwe cegereye Burundi cari kumwakira cari cavyemeye. Ngo yarabajije Prime Igituma ariwe ngo yarabajije Prime Igituma ariwe ariko aramufasha nuko Prime nawe amubwira yuko ngo Prime ntiyamutebeje yamubwiye ko iyo ataba Mutama atari kubikora. Ngo Bunyoni yumvise ko Rajab ariko aramufasha guhunga ngo yaciye abwira Prime ko ataha kigiye. Ivyo byose akaba ari integuro systeme yabo kugira bamwigize kure yibagirwe muri politike nkaho wame ngo ntiyagwanye. Bunyoni yabwiye Prime Niyongabo ko yosaba Romeo ahubwo akababera umuhuza bakicara bakagiranira ibiganiro. Bivuga yuko inyuma y'amasaha 2 gusa Bunyoni arindiriye ko yemererwa ibiganiro yakiriye telefone y'umuntu yamubwiye ko bamukuye kamaboko. Hatanzwe itegeko ry'abaje kumutora abo nabo ngo yari Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka hamwe n'abamukozi w'iperereza twavuga kare asanzwe yegereye Bunyoni. Bunyoni ngo yijejaye ko atacaba kuko yamye abona Rajabu amutabara kenshi. Ngo Bunyoni yaragize ubwoba kuko yarazi ko ari abaje kumugandagura. Aragaragaza guhamagara Prime n'abandi ngo ababwire ko yemeye kuva mu gihugu ariko nta numwe yamwitavye. Umuntu azi uko systeme rero ikora ntiyigeze ashaka kwiruka kuko yarazi ko atantambwe na zibiri yotera batamurashe. Bamusanze aho bari bamubwiye ko azova ajabuka igihugu.
ngo ari impanuro rero systeme yahawe kw'ivyo kuza baricana bo biheba ngo abapfuye barakwiye. Nico catumye Bunyoni batabaye bamutsinda hasi. Ikindi naco ngo kibujijwe no kugira nabo umuryango w'umuntu systeme iba yahanye, kuko ngo haraho umuryango butazi uko vyagenze. Akaba arico gituma ngo abana n'abakenyezi bihangange systeme ihana usanga ataho bakomakoma nk'uko amakuru adushikira abivuga. Ngibiba vyose n'ubundi murabona ko biba bitumbiriye arengiye mu Bunyoni n'agatwe kiwe aho apfungiye mu iborero rikuru rya Gitega, nubwo umuryango wiwe ugenda unyagwa vyose harimwo amatungo Bunyoni yagiye aravunikira mu bitandukanye, ayo yatse aboro ndetse nayo arabona mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ariko ngo benshi barabona ko umuryango we n'ubundi nk'umukenyezi wiwe atigeze atega ubwoba canke se ng'abana biwe babuzwe kubandanya ibikorwa vya misi yose harimwo nko kuja ku mashure nk'uko vyama bigenda mu bindi bihugu bitandukanye. Iyo kimwe mu gihangange muri systeme kivuyemo nk'uko amakuru adushikira abivuga. Mu yandi makuru, hari abantu bo mu muhari MPD Fegerbu ngo nabo bohagabira. Mu bantu bariko baranyuruzwa ku bwinshi harimo abanywanyi b'umuhari canke umugambwe umaze imyaka uvuga ko uri kuravuka witwa Mouvement pour la paix et le développement Force Gilaf urongowe na Jean-Marie Nduwamungu. Abo tumaze kumenya ko banyurujwe bariko baraganira na Jean-Marie Nduwamungu ni Jean Bertrand Twagirayezu, Fabien Nizigimana Erso na Erso bakuwe mu hotel yitwa Kijangara muri commune Gisoro mu ntara ya Ruyigi yahahora. Abo bakaba barafashwe kwigenekerezo ya 29/30 ukwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2025. Yundi yafashwe ni Ajuda Chef Benjamin Niyonzima yanyurujwe hitwa Kibumbu muri Mwaro kwigenekerezo y'icenda ukwezi k'umunani uyu mwaka wa 2025. Subwa mbere abanywanyi ba MPD Fegerbu bafatwa, kuko mu mwaka wa 2022 haranyurujwe abanywanyi batari bake bo y'umuhari mu ntara nyinshi nka Makamba, Komine Kibago, ahanini Rutana, Cankuzo, Muyinga, Kirundo, Cibitoke n'ahandi. Imana yarakinze ico gihe abanyurujwe bahavuye batogwa mu busho bw'iperereza, abatari bake baracafunzwe. Rero ngo bari muri uyu nabo bohagabira kuko ibihe bibi biriko birabagera amajanja. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone ne butarafyinira ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbebe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misose muriko murakora.